Amahoro y'Imana bane namwe mwese nshuti bakunze imbonesha kuri yanyu BTV Burundi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu. Reka ubu ni wa mwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize ibikorwa vyo gushariza amahwane ari kwibarabara ry'igihugu inimero imwe mu gisagara ca Bujumbura muri commune Ntahangwa caratanguye. Abanyagihugu bagasaba leta ko hokorwa neza kuko hakunda kubera amasanganya menshi, nayo indwara bita tension oculaire ifatira mu jisho iyo utayivuje hakiri kare ntikira kandi urashobora no guhuma. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya kazi. Ndasubiye kubaramutsa nshuti bakunze imbonesha kuri yanyu BTV ndabaha ikaze muri ano makuru. Ibikorwa byo gushariza amahwane ari kwibarabara ry'igihugu inimero imwe muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura caratanguye kuri uyu wa mbere uheze. Abanyagihugu bagasaba leta ko hokorwa neza kuko hakunda kubera amasanganya menshi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Ange Nikrita Irakoze. Aha ni kwibarabara ry'igihugu inimero imwe muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Mu bikorwa biriko birakorerwa kuri ayo mabarabara hakaba harimwo amahwaniro y'amabarabara ho mu rurimi rw'igifaransa. Kuri ayo mahwaniro bakaba bashaka kuhasasa amabuye pave mu rurimi rw'igifaransa hamwe no kuhatera ubwatsi gazo mu rurimi rw'igifaransa mu ntumbero yo kuhashariza. Ariko naho biruko abanyagihugu baganiriye na BTV bavuga ko kuri ayo mahwaniro hakunda kubera amasanganya menshi avuye ku biduga binini cyane biza byacitse amafire bigaca hagati muri ayo mahwanire bigatuma n'abantu bahasiga ubuzima. Bagasaba ko hokubakwa neza. Ivyo bikorwa bikaba vyatanguye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 6 Ruhuma, bikaba biriko bikorwa n'ikigo kijejwe kubaka amabarabara ARB. Ange Nekrita Irakoze arakenewe kuri iyo nkuru yadutohoreje. Inyuma yaho bamwe mu bafise amatongo muri Kizingwe bihara bahurira ku itongo rimwe, abandi ugasanga baragabanijwe amatongo yabo. Urongoye ishirahamwe bahuriramwo arabahumuriza. Tumumvirize Engineer Nubashe Hippolyte. No kuvuga fusion no gushira hamwe amatongo, hama dushize hamwe amatongo umva twatongoye tugira fusion ya mbere dushamo amatongo yose, hama leta itwara ibice 47 nako abasangwa dusigana 53. Hama tugeze gutanga ama parcelle dusanga hari abantu badashobora kuronka parcelle kubera plan yasohotse kiya gicapo bacapa ntunganya amatongo ntunganya ama parcelle gisohotse. Rero ico gicapo twasanze hari abantu benshi bobura kuko birarenga cyane ibyo bafise canke bikabura. Dufata umugambi ko abantu bafise ama parcelle mato nka are zine canke are zitanu no are imwe tuje kuronka parcelle are zitandatu tubafatanya. Umugabo ntibaba bafatanije, umwe wese arigenga. Twebwe gusa ni umuntu mbere yo kugira ngo dukore urutonde gwiza kugira ntagire numwe yibura. Tunjiye muri wa mugambi bita fusion, wa mugambi twita viabilisation par intégration, wa mugambi twita gutunganya amatongo yacu. Mugabo twese twinjiye mu mugambi uwa gato yinjiremo n'uwa kinini wese yinjiremo, iyo bita fusion. Ico gero tumaze kubigira uko mugabo umwe wese ateza kuronka ibihuye ni parcelle yo nibazo guma bafatanya. Umwe cyo batandukanye kuko ico gikorwa tuca dukurikiza cyo kubatandukanya, umwe yigenge n'undi wese yigenge. Ntituzoguma dufatanye kuko gira muntu wese arafise ivyiwe. Nukuvuga tuzobagaburira, umwe atwara ibituye n'ivyiwiwe, ibisigaye undi abitware. Mugabo twabikoze mu ntumbero kugira ngo n'umwe afise gatoyi nawe nyene aronka. Indwara oculaire muri rurimi rw'igifaransa ifatira mu jisho iyo utayivuje hakiri kare urashobora kudakira ndetse ukahuma ntusubire kubona. Ivyo bivugwa na muganga Remezo Philibert yanonosoye kuvura indwara z'amaso. Ikide yabaye nyinshi mu jisho icigira tension y'ijisho ni
nico kituma iyo likidi bari nyinshi cyane. Ikibituma rero biva n'ibintu bitandukanye bitera kuba ari nyinshi mu jisho. Iyo likidi ahantu ica ahantu umuntu ageranije kuhabereka mu jisho, ariho igipande cyo mu jisho c'inyuma. Ico gipande nico iyo likide ikoregwamo, iyo likidi cisohoka. Iyo rero habaye ingorane y'ingene isohoka, urumva iyikorwa yoyo ikorwa ari uko nyene, yama ikorwa uko ingana, mugabo igeze gusohoka utu dutoboro turashobora kuziba. Hashobora kuba nk'umuntu yagize isanganya hagahomberana, iyi mfuruka ikaca iba ituguruye uruhande nka rumwe, aho iyo likide ntiheza ngo isohoke neza ngo ivyo mu jisho. Itavuye rero mu jisho neza, no kuvuga ko ijisho rica rimera nk'irivyimbye nka kurya wowe uriko urapompa umupira, niyo bita tension. Iyo abonye ko umutsi utameze neza, ari bwoko bw'umuti adashaka kwandikira mu bisanzwe, kubera atinya ko gashobora kukugirira nabi ngaho inyuma, kuko ivyo vyuko yogabanya tension byo baraye hari imiti bigabanya bisanzwe. Mugabo iyo wamaze kugira ingorane muri uwo mutsi w'inyuma, ni kibazo kuko hari gihe bidashoboka yuko banakuvura biravyaho umuntu agejeje. Iyo uje kwipimisha utevye bagasanga uwo mutsi waramaze kumera nabi, kenshi ntibashaka kukuvura, barapfupfahaza gusa, n'ahandi ntibashaka kuvura, kandi no guhuma kenshi barahuma. Guhindura abigisha bahora bigisha amashure arengeye ubumenyi bafise yakiriwe neza n'amashirahamwe y'abigisha, bivugwa na David Ninganza, umwunganizi w'umuyobozi wa Sojepaye. Ufatiye ku bana uko bangana, ugafatira no kubigisha, ugafatira no ko bahora baha akazi uko umwaka utashe ni bake cyane. Rero birumvikana ko bishoboka ko hari uwo wahora aja kwigisha ugasangana mu DCT arigishije amashuri arengeye kumbure ubumenyi bwiwe. Mfasha karore kuri uwo hariho nabandi. Rero bishitse hagafatwa ingingo batinyabuna ubu abazohora baza naba biba bisiguritse kandi biba bifise ifatiro. Rero kuvuga ko bitotera ingorane, bitotera ikibazo, ivyo birumvikana. Ivyo gutera ikibazo mu gihe abigisha tuzi ko ari bake, ariko rero kenshi na kenshi ubushikiranganje bufata iyo ngingo bwisunganije. Ariko rero hajya aho bahora babura abigisha naho abavyeyi basamara, kuko byikuri abavyeyi barafise uruhara runini ntangere cane mu gushigikira ubushikiranganje bw'indero, mu gushigikira abigisha, mu gushigikira ubuyobozi, kuko ku mashuri menshi tubona bamwe bita abavakateri, abakuza kivi. Abo amakomine atari make aranisunganya akaniyungunganya kugira ngo arabe ingene abaha akanezereza musi kwabo bariho. Dusanzwe dufise abigisha babinonoseye kumbere bataronse amahigwe yuko baronka akazi mu bushikiranganje, abo bashobora gufasha. Ikizi imbere ya vyose mu gihugu n'ugwaruka n'abana, nibo Burundi bw'ejo. Mbega iyi komine imigambi ifise irabona ko hari abana batagira abigisha kugira umukutsa kivi ntazavune abavyeyi, kugira komine ihave imufata mu mugongo nawe wenyene ntave yigisha atagororokewe. Ni vyiza rero ko byikuri ico gikorwa amakomine ategerezwa kukimenya kugira ngo ntagire ico vyonona. Akabe nayo nkuru ya nyuma duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Reka nshimire bagenzi banje torokanya hirya no hino ngo ndabashikirize atankomanzi. Ntibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma byatumye amajwi n'amasanamu bashikira neza, ari we Jules Boris Ingabire na Jean Claude Nduwimana. Shimira namwe mwese mwariko muri yakurikirana, ndayifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze, ibiganiro birabandanya.